So abavuze bakavuga ati Alvin ni umuririmvyi yaragiye muri comedy akina amafilme uno musi n'umujournaliste bakacavuga ati kubereka kuri ubwo buzi bwo bwose bungana uko kose kubera ubuzima man ubuzima nyene bugutuma ukora ibintu byose kandi ubuzima urakora kugira ngo abantu bose bakubaye kugira ngo abantu bose bagire babone ivyo urimo you know kandi mu gukora sinukwe gutora akazi kuko tugiye kurabara prepare y'abantu ivyo bakora sivyo bintu bigiye ya abantu bose ngaha tuba dufite ama diplome tubafise ibintu twigiye mugabo sivyo dukora kubera iki nitwoguma ngaha twijaje twazinza amaboko kungo turindire ngo akazi muri banki he banza kwanza ukreo akazi ni gute kugakrea nuku jewe nta buririmbyi nigiye ubu no musindi umuririmbyi nta journaliste nigiye uno musindi umujournaliste nta comedy nize uno musindi umukomedian ça veut dire que ikintu cyose tugaza gukora ce target y'urufyito ugiye kubaroga ugiye kubaroga unandi muziza byose bagukora nyene umva jenge gukora umuziki ngura yababwiye swa ko namaze imisi natekereje urongera ndabici abasani bose umva se noneho ndabaroga usora indirimbo wese ntinamenyekane igarukire muri quartier wabo gusa simba muri etage mba munzimba majana kandi wimuka mu meza atatu naba mu house kagashambrete kuburyo amatara cise cyanugurura umuryango kubera yasho nyinshi no musi mba mu kizu kinini kuburyo kiba kinakanye man nkugara n'imiryango bro ngarana nambaye n'amasoksi gusa ariko kera man twarugurura n'umuryango w'agashambrete ju yasho yari imibu urumva rero man sinobora gushima iyo ntambwe mba nateye tu so abavuze yuko ngo wakoretse inyuma yo kurimbana na Bwiza na Juno ugaca usora ipiniki ngo arakoretse hasi byo bivuga ipini CV nta muntu masora ipi kugibe hits sora ipi kugira ngo ibe CV nta mu artiste nushaka kuvuga ko mu artiste ari professionnel udafise ipi canke album nguruva ngo moi j'ai 10 chansons ngo nafise indirimbo zitatu ngo ziri hit zifise 3 millions umva muri kote abantu ari professional ivyo navyo indirimbo uja kuvuga werekana afise EP zingahe ufise album zingahe jewe Alvin Smith mfise EP zibiri ndumuririmbyi shobora kuja kupresenta nkavuga ati jewe je fais partie des artistes parce que ndafise EP zibiri nushobora kuvuga ngo mfise indirimbo zibiri cyangwa zitatu ngo zifise amamiliyoni ivyo ntibibaho umva rero umuntu akoze EP cyangwa album ntayikora ngo kubw'abantu ngo ibe hit no ayikora kubwa CV yiwe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Kumwe na Alvin Smith la vache original. Ndakora mukizera vache. Yambo, bikwaye. Poa kweli. Imisi myinshi. Sana man. Waravyibushe, uratunukinyikoza. Hasi none ndabigenze gute man? Nge ndabishima tu. Ibazi. Uriko gukora indirimbo nziza cyane kandi yagenze neza cyane. Ndakadame. Bana mimi naona kama ndakadame. Yari song meze neza no musuri ko kuvuga c'indege muri rusange waje gukora iki? Ofete rero sasa gituma turi ngaha twaje kwakira abagenzi bacu bo baririmvyi bava mu gihugu ca Uganda. N'abasisa bari twakoranye Katalia and Kando. N'abagandikazi barabizi cyane. Mwakoranye indirimbo imwe canke zingahe? Twakoranye indirimbo imwe, sivyo? Kandi aussi ari kimutari muzi nuko ubu dusigaye dukorana na 26 live donc niyo mpamvu mu wandiko nakora ibintu by'amateka ko murabizi ko je ntorira umuri ndege ngo aze mu Burundi ndasara sinofuma naso umuduga mwana mu buterera ariko arashaka kubikora mwana mu buterera arashaka kubikora wapi fuma naso umuduga cyangwa nkamubwira umva je ngiye jewe yana swate muze niki bis cha mu Buganda ngaho 26 urana ko yabikoze byose kandi c'est bien twarushaka abantu nk'aba dukora ibintu by'amateka mana apana bya bintu nyene mukorana n'umuntu bikaye ibintu by'amasigara cicaro ukamengo nyene nyene dukoze dukore mana abantu babone ibikogo ari nundi mujama w'umuganda mwakoranye si ubwa mbere ya c'est pas la première fois rundi mujama w'umuganda twakoranye yitwa John Black mugabo byaragoranye icyo gihe twari batangura gukora 26 live that's why mugabo ubu nyene ibintu byose bizogenda neza nyene so ni song imwe muje gukora video ino mu Burundi yes ni song imwe nkuko rayivuze yuko ubu ndiko nakora music international bisigaye ko nzokora makuru abari international zokora artist ngo barinzi bamereye nabi yes kugira ngo umuziki nyene bana kugira ngo we bana Uburundi ndetse n'abarundi bana twese dutera imbere kabisa igihugu cyacu ahari hose umva naho hazoza ama top 10 cyangwa hazoza
ama awards atandukanye muri Afrika. Yes, natwe tuzoparticiper. Kandi kugira ngo duparticiper ni twebwe ubwo gukora n'abantu batandukanye. Nimba Trace ikorera muri Kenya, tuzokora n'abasani bo muri Kenya kugira ngo Trace imenye yuko mu Burundi ari abartiste man. Singena bizogenda gute kugira ngo dushobore gushikayo? Ni uniye ntambwe ubona twokora. Nugukora kandi nukwagura akarere. Ntago dushobora kuba abasani ba nuza turi nationale. Tuzo kuba international. Kuko ahantu mu mwanya ubona yuko udafise pouvoir yo kugira wimenyekanishe mu bindi bihugu. Bisaba bisaba yuko mu mwanya ubona yuko udafise ya power yo gukora indirimbo imenyekane mu bindi bihugu. Ukija muri ivyo bihugu kugira mu collaborate n'abaririmbyi muri ivyo bihugu ko bo baba bamaze kumenyekana, bo baba bazwi. Iyo mukoranye rero igikorwa kirabashikira hari iwabo facilement. Kandi ibintu turimbe birundi vyinshi biragoye kugira ngo umuntu wo mu Bugande, wo muri Kenya, wo muri Tanzania yumva indirimbo yacu mani yumve ko ayikunze cyane kubera yuko indimi ni zibiri kwisi nzima. Icyongereza n'igifaransa. Donc iyo ukoze iyo ndirimbo irimo izo ndimi uba ufise amayigo yo kumvirizwa n'abantu benshi cyane batandukanye mu bihugu byo hanze. Bisigura yuko dutegerezwa kuza turavangatiranya indimi rero. Faut pas yuko tuba national, tuba international. Ouais, voilà, c'est ça. So abavuze bakavuga ati Alvin ni umuririmvyi yaragiye muri comedy akina amafilme, uno musi n'umujournaliste bakacavuga ati kubereka ko ubwo buzibwe bwo bwose bungana uko kose. Kubera ubuzima man. Ubuzima nyene bugutuma ukora ibintu byose. Kandi ubuzima urakora kugira ngo abantu bose bakubaye, kugira ngo abantu bose bagire babone ivyo urimo, you know. Kandi mu gukora si nuko gutora akazi kuko tugiye kurabara prepare y'abantu ivyo bakora si ivyo bintu bigiye. Ya abantu bose ngaha tuba dufite ama diplome, tubafise ibintu twigiye mugabo si ivyo dukora. Kubera iki nitwoguma ngaha twijajaye twazinza amaboko kungo turindire ngo akazi muri banki he. Banza kwanza ukreo akazi ni gute kugakrea nuku. Jewe nta buririmbyi nigiye, ubu no musindi umuririmvyi nta journaliste nigiye, uno musindi umujournaliste nta comedy nize. Ça veut dire que ikiruta tugaza gukora ce target. Y'urufyito. Voilà. So reka ndagushimire cyane, ndabifuza n'ibikorwa byiza Alvin Smith la version originale. Ndobatamo. Ugiye kubaroga. Mbatamo. Ugiye kubaroga. Mbatamo. Ugiye kubaroga. Unandi muziza gusa gukora. Nyene umva ngiye gukora umuziki ngura yababwiye. Ubona ko namaze imisi natekereje. Urongera ndabici abasani bose umva se noneho ndabaroga. Usora indirimbo wese ntinamenyekane igarukire muri quartier wabo gusa. So niya ntambwe wishimira kuva mu butere gushika no munsi kurira indege. No munsi mba muri etage mba mu nzimba majana. Kandi wimuka mu mezi atatu. Naba mu gahouse kagashambrete kuburyo amatara acise ncanugurura umuryango kubera yasho nyinshi. No munsi mba mu kizu kinini kuburyo kiba kinakanye man. Nkugara n'imiryango bro. Ngara nambaye n'amasoksi gusa. Ariko kera man. Twarugurura n'umuryango w'agashambrete ju yashi yari imibu. Umva rero mani sinobora gushima yo ntambwe nateye tu. Aravuga ko bari imvyo yateza kuronda ikintu bakora hafi yabo kugira ngo ntibase muri bwa buzima bari barimo. Nta musi uriyumvira ko uzosubira muri ka kageto nyene ko mu buterere. Ubu biragoye man kuko iyo ufise abantu uronka ibintu, ubu rero ndamaze kuronka abantu. Umva naho ibintu vyanje vyohera. Fise abantu deja mani biragoye kugira ngo ushobore gusubira muri bwa buzima kubera yuko bro iyo umuntu umaze gutera intambwe usubiye inyuma n'Imana irakuvuma kwera. Kuko irya ni chance Imana iba yaguhaye man. Ni chance Imana iba yaguhaye kugira ngo nawe ushobore kwidevelopa, kugira ngo nawe ushobore kumenya ingene ushobora kwitwara kugira ngo ibintu bizokomeze bimeze neza, you know. Sasa yo witwaye nabi bro. Ebani handi chance zarimo mu buzima gusa. Yeah. So abavuze yuko ngo wakoretse inyuma yo kurimbana na Bwiza na Juno ugaca usora EP niki ngo arakoretse hasi. Byo bivuga EP ni CV. Nta muntu masora EP kugibe hit. Sora EP kugira ngo ibe CV. Nta mu artiste nushaka kuvuga ko mu artiste ari professionnel udafise EP canke album. Nguruva ngo moi j'ai 10 chansons, on afise indirimbo zitatu ngo ziri hit zifise 3 millions. Umva muri côté abantu ari professional ivyo navyo indirimbo uja kuvuga. Werekana afise EP zingahe, ufise album zingahe. Jewe Alvin Smith afise EP zibiri. Du umuririmvyi. Shobora kuja kupresenta nkavuga ati jewe je fais partie des artistes parce que ndafise EP zibiri. Nushobora kuvuga ngo mfise indirimbo zibiri cyangwa zitatu ngo zifise amamiliyoni, ivyo ntibibaho. Umva rero umuntu akoze EP cyangwa album ntayikora ngo kubw'abantu ngo ibe hit. No ayikora kubwa CV yiwe. Azovuga je narakoze amateka ya naya. Voilà c'est ça. So reka ndagushimire mugasi ugena ntako bajije management yawe shasha mufitani ikingo kingana gute cyo gukorana, bimeze gute muri rusange, wemerewe iki wankiyo iki? Yes, ubu je sigaye nkora. Ari tweze tumenye igihe mwahise. Twarasinye
twarabisinye ko yatubwiye dushaka bya bintu byo kwiyerekana ngo urumva twereka abantu ngo Alvin ngo yasinye ibiki n'ibiki wapi. Sasa rero twe twaravuganye dukora akazi turonka amafaranga bana vya bintu byo kuguma nyene dukura ibintu by'amasigara cicaro umva nyene dukore zatwa nyene 26 life ubu turi gukorana kandi tuzakora ibintu by'amateka bana mana nyagasani twibaze ni ko ngiye gusha twibaze na kino gisanzwe ko kigiye kumera neza cyane umva je na kintu canje jewe ngenda gukorera hanze kibi ari ikintu gisanzwe kiyese nyene habaye mu ituntu hagati so mugango abadada cette chanson urazi gituma twabakuye hariya tukabaza nini ino kuri ubutaka muzoyibona indirimbo niyasohoka gusa rero ikibazo c'indimi kibazo c'indimi nazo tuzovyiga none umva bajama tuzovyiga man icyongereza moi je me débrouille ndi débrouillard how are you I am okay I want something to eat I want to sleep nyine urumva tuvugana wabwira ndaza kubabwira welcome to Burundi the country or amata n'ubuki ibintu byinshi yo English iri facile so reka gushimira cyane Alvin me for having ndagushimiye cyane man ndabona ubuzima bwarayana ni sawa neze neza cyane uteye neza imburujwa nta muntu azaninda kwera atabayeho neza donc nawe no gushimira Imana man